Bakunzi bacu musazo mudukurikirana kuri runo rubuga rwacu BF tubazanira amakuru meza tohoje na neza atandi muzo yakura. Uno munsi mu nkundire manze ndabaramutse ndanabifuriza ibihe vyiza aho muherereye hose. Ndabona yuko tugenda tubana neza uko biri kose nuko uno munsi ibyo ndabazaniye makuru atarakoza amaguru hasi amakuru incamugongo kuri M23 ndetse n'amakuru meza ku ngabo za RDF. Uno munsi hazindutse haba operation yitiriwe Kaziba, iyo nayo ni Kaziba n'agace karafashwe na M23 mugabo uno munsi biraboneka neza yuko iyi M23 yoba yahakuwe hagasubira hagafatwa ni FARDC. Nongeye ndabazanire amakuru yuko hariho amasanamu ariko aracana ko ijya nino yerekana aba M23 bikoreye Imirambo bariko baragerageza kuja kwishingura. Ibi bintu turafise umusesanguza aza kubitubwira ko vyinshi uku ngene M23 yaje gutora iyi Mirambo ni cabanje kuba kugira ngo bishike batori Imirambo, nuko abandi nabo bariko baratwishuza amakuru agiye atandukanye ariko arandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko tubabwire yuko amakuru mubona tutabahereza nuko atavyemeza tuba turayaronkera, ahubwo tuba turiko turakora ubushakashatsi kugira ngo tuyabahe amezi neza ntitubahe ibihuha. Nuko reka rero manze ndamutse umusesanguzi wacu hama twinzize neza na neza ku iyo operation yabereye Ikaziba ndetse atubwire naho iherereye n'ivyashoboye kononekara mico kibanza. Ariko reka manze ntangure ndamuramutse. Umeze neza bwana musesanguzi? Amahoro cyane bwana mumenyesha makuru, je meze neza kabisa, ndashima Imana ndakomeye. Nizire ko nawe umeze neza. Reka nce ndamutsa n'abadukurikiranya hano ku rubuga rwanyu rwa BInfo. Twarabonye ko abantu basigaye babakunda cyane gose urubuga rwanyu bagwitabirira ku bwinshi. Ejo mu makuru twabashikirije ku mugoroba twarabwiye yuko Kaziba habereye imigwano ikomeye, ndetse tunababwira yuko hari mu minwe ya FARDC. Ejo ku makuru twabashikirije, ariko kandi hakomeje kuba imigwano ku buryo kano karere ka Kaziba kashoboye kurara kandi mu minwe ya M23 canke RDF. Iki ni kintu rero cyatumye abantu basa n'abagira novuga amakenga, kubera ko amakuru menshi bari bafise yavuga yuko Kaziba iri mu minwe ya RDF, mu gihe natwe twababwiye yuko iyi Kaziba yari imaze kuba yigaruriwe hamwe na FARDC. Ukuri rero ko byabereye mu Kaziba nuko inyuma y'imigwano myinshi cyane gose mwarabonye ku makuru yacu tubashikiriza aho haturiwe imodoka zishika kuri 4 zitwaye ingabo za RDF. Turabereka na bamwe twashoboye no kureka amafoto y'imodoka y'abasirikare baturiwe ba RDF, abandi nabo barashoboye kubona ajya amafoto ku mbuga zitandukanye. Ni operation yariko irabera hano muri Kaziba. Umuntu rero ashobora kwibaza ni kubera iki iyi Kaziba yabaye isibaniro ku rugezo rwaho M23 yemera kuhasiga ingabo zingana kuri aho. Iyi Kaziba niyo nzira imwe yonyene ishoboka kugira ngo bikunde uyu muhari wa M23 cyangwa se RDF bashobore kuba babona ingene binjira muri Uvira. Iyi niyo nzira yonyene ishoboka kuri M23 na RDF kugira ngo bikunde bashobore kuba boduga hejuru mu misozi ya Minembwe, bashobore kuba bohura kwihuza na Twigwaneho hamwe na Red Tabara. Ejo rero barakoze ibishoboka, inyuma yo gutakaza ingabo zitari nke barashobora kwigarurira kano gace. Hariho aka video wavuze kashubiye gutangwa kuzunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi, aho haboneka ingabo nyinshi cyane za M23 na RDF bikoreye bagenzi babo bashoboye gusiga ubuzima ku rugamba, bariko babasubiza inyuma kugira ngo bikunde babatware baje kubashingura canke abo bikunda babasubize mu gihugu cy'u Rwanda, babereke imiryango yabo ishobore kubashingura. Bajya rero basirikare nabari baguye muri operation yabaye Ikaziba kuva ku munsi wa hirya yejo nejo. Ivyo uyu munsi byo ntabwo birashobora kuja habona kuko operation iheze mu kanya gaheze. Inyuma rero yuko umuhari M23 na RDF
bashoboye kurarana kano gace ka Kaziba. Mwabonye ibinyamakuru byinshi bitandukanye aho byatanguye kwigina intsinzi, barandika neza yuko vyaheze Uvira yamaze kuba tombe, ni kuvuga Uvira yamaze kuja mu minwe y'umuhari M23 na RDF. Abandi baratangura kwemeza yuko Uvira nako twigwaneho na Red Tabara bashoboye kwiyunga, ndavuga physiquement hamwe n'uyu muhari M23. Ariko uyu munsi mu bucagucagu niho ingabo za FRDC ziri kumwe na Wazalendo hamwe na FDNB basubira gukora igitero, novuga sindamusiga, igitero caguyemwo ingabo zirenga 100 z'uyu muhari wa M23 na RDF ku rugero rwaho uburaho yavuze ngo bahonye ngo nk'abana b'imbeba. Ni kuvuga bakoze igitero babaciye impande zitatu zose, babakikuje, barabakubita kabisa, barabacucuma ku buryo aba M23 n'aba RDF bagiziki bakoze repris, novuga kubera kubura amahitamwo. Iki rero ni kimwe twari tumaze iminsi tubashikiriza mu makuru yacu, nuko suko M23 twovuga ngo ntibakomeye, oya, ahubwo ikibazo bariko barahura naco nuko bariko baragwanisha abana bakiri bato batamenyereye ibya gisirikare. Ni kuvuga abana baje muri operation Kaziba, abana wanashaka bashize imbere ku rugamba, abenshi niba abantu usanga bamaze indwi zibiri muri formation militaire, indwi imwe muri formation militaire, kandi abenshi ni muri babandi bakura za Goma na Bukavu no mu bindi bihugu bitandukanye, bakabazana atari ku bushake bwabo, no kuvuga bakabazana by force. Abandi nabo kumbure nawe usanga bagirwa n'ivyaha mu bihugu bitandukanye, bagahitamo kuja kwifatanya n'uyu muhari wa M23 kugira ngo bikunde basi bagende nk'abahunze. Iyi rero ni imwe mu mpamvu ziriko ziratuma uyu muhari M23 uriko urabonekwa ko agasembwa ku rubuga rw'intambara. Iyi operation Kaziba ni operation novuga yari iteye ubwoba cyane gose, mbere gusumba imwe yaba hirya yejo, kuko iyi twavuga ko ari nayo operation ya mbere uyu muhari M23 uhuye nayo, aho barasana imbona nkubone hamwe n'aba Wazalendo na FRDC bari kumwe na FDNB, kuko bari bamaze kwirata intsinzi, bari bamaze kubona yuko ikibanza bagishitsemwo, kubera rero basanzwe bamenyereye yuko aba FRDC na Wazalendo babirukanya ahantu batahora bakora amahopri. Rero babaye surpris mu bucagucagu, bumvise urufaya rw'amasasu rw'inkoho ziremereye, inkoho novuga ziri nizoroheje, babakubita imbere n'inyuma ruguru hose, bituma rero batubwenge batarezo, hama bashobora kwiropria. Ubu tuvugana aya masaha ya 8, iki kibanza ca Kaziba kiri mu minwe ya FRDC hamwe n'abawazalendo bari kumwe n'ingabo za FDNB. Nkundire gato yenda gusubiza inyuma, uruheje kutubwira yuko iyi M23 yaje gutora Imirambo, yari mu basirikare bari baguye ngaha mu mirwano yabereye Kaziba. Ariko wana musesanguzi, hariho amakuru ariko aravuga yuko boba babaye bukora indi operation kugira ngo bikunde baze batore abo basirikare baguye mu iki gitero. Ivyo bivuga kwiki? Iki kintu nakivuze neza, ajya amasanamu abantu benshi bariko barabona ku mbuga zitandukanye za Facebook, mu magroup WhatsApp atandukanye, ajya ni vyabaye ejo. Ijya ni video yafashwe ejo aho M23 yari itwaye donc nukuvuga imirambo y'ababo kugira ngo baje kwishingura canke bashobore kuyisubiza mu gihugu c'u Rwanda. Uyu munsi niho M23 imaze kwirukanwa muri Kaziba, yakoze iyindi operation kugira ngo bikunde basi ishobore kuba yotora imirambo ishoboka iyo bari basize ku rubuga rw'intambara. Iyo operation yabaye kugira ngo bikunde bashobore gucikana bashoboka, ariko kandi no muri abo bari baje ngo baje gutora abasigaye, kubwa amahirwe make nabo hagize abashobora kuhasiga ubuzima.
reka ndagushimire cyane bwana Musesangozi ku makuru duhaye, nizere yuko n'ayandi makuru uza kuyaduha, nariryo ubona yuko muri commentaire abantu benshi bakeneye amakuru ari menshi, mugati kuya tubabwire yuko tuzobaha amakuru y'ibihuha, ahubwo ivyo muduha kugira dukorere ko tuzobanza kubitoza ko twumve ko ari ivyo vy'ukuri, hama amakuru tubashe kuyabaha. Nongere shimire cyane abantu bose badukurikirana, twizere yuko mubandanya mugubwa neza, hama natwe turi ngaha kugira ngo tubahe amakuru, tubahe bishasha cyo twabasaba no kubana natwe. Hama kufisi cyabaza cyangwa akeneye video amasanamu yabo ba M23 ariko baratora imirambo yabo baja kuyishingura, twarasize ko akanimero ngaha, aho ushobora kutwandikira WhatsApp hama tukaguha iyo video cyangwa ayo masanamu, hama nawe ukibonera uko vyagenze, tari za nkuru z'urukuruku. Yes, ndonkeyo nakajyo kugira ngo ndabasezere, nizere yuko tuza gusubira mu mwanya uza. Bye bye. Mugabo imbere yuko ndabasezera, reka manze mbaze Umusesangozi wacu kumbure yoba afise ibindi bishasha ashobora kutubwira, na cyane cyane kubiriko birabera ku rubuga rw'intambara. Bwana Umusesangozi wacu, ushobora kuba ufise ico wongerako kuvyo watubwiye, umwanya nigoye kugira ngo twongere ibindi bishasha. Bona journaliste, umuntu ariko araba ama commentaire ku biganiro tuba twashikirije abantu, birabonekana yuko mufise abantu baciye ubwenge cyane babakurikirana, kuko barazana amakuru batorokanije bakuye hirya no hino bakayandika muri commentaire kugira ngo umuntu ashobore kuba yogira ico ayavuzeko. Benshi birabonekana yuko bamenyereye amakuru y'ibihuha, ariko iyo baje hano iwawe baba bashatse kugira ngo umuntu abahereze amakuru y'imvaho, amakuru atosoye neza. Nashaka ndabamenyeshe yuko amakuru tuyaronka ku mwanya wo, mugabo kugira ngo dushobore kuba twabashikiza nuko dufata umwanya wo kuyasesangura, tukaraba neza mu idonido yuko iyo nkuru twaronse bari y'ukuri canke iba ari ikinyoma. Amakuru bwayo tuba dufise ni menshi, n'ubu dufise amakuru menshi, mugabo twebwe turinda gukora amatohoza mu zindi tukaca mu nzira nyinshi zitandukanye kugira ngo tumenye yuko ajya amakuru ari ayo kuri, hama tukabona gushobora kuyashikiriza abantu babakurikiranye. Ku rubuga rw'intambara hariho ayandi makuru menshi cyane, twovuga muri Nord Kivu hariho ama operation yahabaye, wanashaka no muri Sud Kivu hariho ama operation yabaye, ariko turacatohoza mu kanya kari imbere turaza kuyashikiriza abakunzi banyu, twashoboye kuyatosora neza ku buryo tuyabaha ari amakuru atagira ivumbi. Kanongere ndabasezeye ndababwira yuko twongera guhurira mu bindi biganiro umwanya uza, na cyane cyane kuri ya makuru mushaka, turiko turayatohoza kugira ngo tuze kuyabaha ameze neza. Ciao ciao.